Turongeye kubaramutsa amahoro y'Imana, bwoko bw'Imana aho muri hose. Icubahiro n'inganji bishize ku ivy'Imana igenda tuzigama ku munsi. Turanezerejwe cyane no kubana nanyu. Turakengurutse ukuntu Imana igenda tuzigama, n'ukuntu Imana igenda tugirira neza, n'ukuntu namwe igenda ibagirira neza. Icubahiro cyose kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi. Hari umuririmbyi yaririmbye avuga ati: "Shase za nyuma nazibonye muri Yesu, n'aka kabiri ni shase za nyuma." Uwo ni umuririmbyi yitwa Niyokubwayo Basile. Iyo ndirimbo ndibaza nawe urayikunda, nanjye ndayikunda. Ni indirimbo irimo amajambo meza cyane adusunikira kumenya Imana ubugira kandi, yuko ibyo ufise byose ari ubuntu Imana igenda ikubwira. Hari uwundi muririmbyi nawe yaciye aririmba avuga ati: "Imana ikura ku cyavu ikicarikana n'abakomeye." Uwo nawe si uwundi, ni umuririmbyi yitwa Niyorugira Gedeon. Uwo nawe yarabibonye, arazi aho yagiye aca, ukuntu Imana yagiye imugirira neza. Ni nayo mpamvu yaciye aririmba iyo ndirimbo ivuga ati: "Imana ikura ku cyavu ikicarikana n'abakomeye." Nawe niwiyumvire aho waciye, kandi wiyumvire ibyo ugenda ucamo, urabe ibyo Imana yagukoreye, nawe ntihobora amashimwe uyishimira. Uno mwanya nino saha turi ngaha turiko turaganire, ubugira kandi wongere wiyumvire ubone icyo Imana yagukoreye, hama uheze uyishime, hama uheze uyihe icubahiro. Ndumva ataco kubuza gushima Imana, ndumva ataco kubuza kuyiha icubahiro. Ni Imana ituzigama ku munsi, ni Imana itwitwararitse, ni Imana igenda itugirira neza uko bukeye uko bwije. Nta kintu na kimwe cyo kubuza gushima Imana, nta kintu na kimwe cyo kubuza, cyo kubera inzitizi yo gushima Imana. Ni Imana ikugaburira ku munsi, ni Imana ikwambika, ni Imana ikuzigama, ni Imana ikuvura urwaye, ishoboye byose. Daniyeli wewe yarabibonye umugabo w'intambwe bamutayeko, ariko iyo Imana iramuzigama, iramugirira neza, iranamukurayo. Hari ababibonye ni benshi. Esiteri nawe narabibona, eka na Dawidi yarabibonye kugira neza kw'Imana. Mbere niyo mpamvu yanditse Zaburi. Hariho Zaburi ugiye mu gitabo muri Bibiliya usanga amajambo Dawidi yandika, amajambo menshi nayo gushima, ashimira Imana kugira neza kwayo. Ni Imana igenda itugirira neza uko bukeye uko bwije, ni Imana ikuzigama, ni Imana itwitayeho, ni Imana igenda itugwanirira ibibazo bitandukanye. Ndumve ino saha na kano kanya gufata umwanya mwiza wo gushima Imana, twishimira ukuntu igenda itugirira neza ku munsi. Ibyo ufise niyo yabiguhaye, ibyo ugenda ukora byose niyo igushoboza. Ntaco kubuza ushima Imana, kandi ntaco kubuza uyiha icubahiro, kuko irabikwiye, irakibereye. Ni Imana igenda iguhezagira uko bukeye uko bwije. Niyo izi uko uzobaho ejo, kandi niyo izi ukuza kubaho mu mwanya uza kuza. Niyo izi ibiza kukubako umwanya uza kuza canke izokubako ejo. Niyo yateguye porogaramu zose zo ku buzima bwawe, niyo izifise mu kiganza cayo. Nayo mpamvu ibyo ushika byose ushima Imana. Uno mwanya nino saha Imana yatwongeye twumva twofata kandi ko kubabwira ibyo ugenda ucamo byose, ushime Imana, kuko niyo itwitayeho, niyo igenda itugwanirira ku munsi. Reka icubahiro cyose kirushirize guhabwa Imana igenda ituzigama. Reka icubahiro cyose kirushirize guhabwa Imana igenda ikugwanirira, Imana urwaye ikuvura. Ni umuganga asumba abandi baganga, iyo Mana twizigiye. Urwaye hariho indwara ikuvura hamwe n'abaganga bananiwe, iyo ikayikuvura. Icubahiro cyose rero kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi. Wari umwanya mwiza wo gushima Imana. Aya majambo
na umwanya yuko nawe aho uca hose agukangurira gushima Imana, agukangurira kumva yuko icubahiro cose wogiha Imana igenda ikugirira neza ku munsi. Numva uwo mwanya nawe aho uri wofata umwanya wo gushima, wo gukengurukira Imana, kuko kubaho si kubwawe, ni kubw'Imana igenda ikugirira neza. Nta kintu na kimwe wakoze kugira ngo ushike ino saha na kano kanya. Nta kintu na kimwe wakoze kugira ngo uwo mwanya n'ino saha ube ukiriho. Oya, ni ubuntu bwayo bugeretse ku bundi. Uwundi yavuze ati neema ya Mungu kupata kila kitu, neema ya Mungu kutembea hapa duniani, neema tu, neema tu, kupata kupumua, kila kitu tu, neema ya Mungu tu. Ikintu cyose ushikako ni ubuntu bw'Imana, ikintu cyose ukora umenye ko ari ubuntu bw'Imana. Nayo mpamvu wofata umwanya wo gushima no gukenguruka no kwiha icubahiro, kuko niyo bibereye. Ni Imana twitayeho, ni Imana itugirira neza ku munsi, ni Imana itugwanira intambara zitandukanye. Reka icubahiro cyose kirushirize guhabwa Imana kugira kandi Imana igenda itugwanira intambara zitandukanye. Hariho byinshi usanga yakugwanire nawe utanabibona. Ni nayo mpamvu ino saha na kano kanya twaje ngaha kugira ngo dushime, nawe ushime, nawe iyi audio ushikiriye ushime. Ndumva nta kindi nokubwira atari gushima Imana. Aho uri hose wumva icubahiro cose wogiha Imana igenda itugirira neza. Murakoze, mugire ibihe byiza. Nawe utariyabonesha kino channel ya YouTube, urahawe ikaze. Urahawe ikaze, ushonde subscribe, sabone, kugira ngo nawe urushize kubana nacu. Bigukundiye udufashe partage kugira ngo iyi video ishikira abantu benshi, kugira uwishikiriye wese yumve yoshima Imana, kuko ni Imana ituzigama, ni Imana itugirira neza. Kuko umuntu wese nta kindi Imana yamuremye atari kuyiha icubahiro no kwishima no kwikengurukira. Ni umwanya rero twari dufashe wo kugira ngo twibukanye, nawe ubwo mwari musanzwe mubizi yuko aho uca hose ugenda ushima Imana. Nanje nari mufashe kano kanya kugira ngo twibukanye gushima Imana uko bukeye uko bwije. Reka icubahiro kirushirize kuba ic'Imana ubugira kandi Imana irushirize kukugirira neza, Imana irushirize kukuzigama, Imana irushirize kugwanirira intambara zitandukanye, kandi irushirize Imana gutsindanishiriza mu byo ugenda ucamo byose. Imana irushirize kukubera kandi inyishu mu byo ugenda ucamo, ikugwanirire, igutsindanishirize. Icubahiro cyose kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi mugire ibihe byiza. Mwarahezagiwe. Shalom, shalom.